Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakure official. Iyakure official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo aho bukera irasaza Tshisekedi. Abarwanyi ba M23 bakomeje gukinagiza FARDC irya nino ku rubuga rw'imirwano. Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka isi yose avuga yuko arimo gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse agasaba ibihugu by'amahanga ko byamuha abasirikare maze ngo bagafasha FARDC kurwanya M23, ndetse ngo bakazanatera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi ashinja ko aricyo gifasha M23. Ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane mu buseruko bwa Kongo. FARDC irimo gutsindwa urugamba, abarwanyi ba M23 barimo kwihuta cyane, ndetse amakuru aremeza yuko bagiye no kwigarurira umujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri, Perezida Tshisekedi yagiye i Rwanda mu gihugu cya Angola aho yabonanye na Lorenzo urongoye igihugu cya Angola. Tshisekedi yaramutakambiye amusaba yuko igihugu cya Angola cyakohereza abasirikare byibuze 5,000 muri Kongo, ndetse igihugu cya Angola kigafasha Tshisekedi muri diplomasi kubera ko Lorenzo agiye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Amakuru yizewe aremeza ko Lorenzo yateye utwatsi Tshisekedi. Lorenzo yabwiye Tshisekedi ko niba ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda azaba yiyahuye. Lorenzo ngo yabwiye Tshisekedi ko agomba kujya mu biganiro, ndetse ko ibiganiro bya politike ari byo byonyine bishobora kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko Tshisekedi yagarutse arakaye cyane, ndetse Tshisekedi ngo umujinya yaba agiye kuwutura abaminisitire ndetse n'abarongoye igisirikare muri Kongo bananiwe gutsinda urugamba. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Angola aravuga yuko abadiplomate bakorera mu gihugu cya Angola babwiye ibimenyesha amakuru byabo ko ibintu bikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi ngo yari yagiye gusaba abasirikare byibuze 5,000 ngo bamufashe kurwanya M23, ndetse ngo bazanamufashe gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje imigambi yiwe yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga ko u Rwanda ari rwo rurimo gufasha M23 kwigarurira ibice byinshi mu buseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko Lorenzo urongoye igihugu cya Angola yakuriye inzira ku murima Tshisekedi, akamubwira ko nahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azaba yiyahuye. Lorenzo yabwiye Tshisekedi ko igisirikare kidashobora gukemura ibibazo byose. Lorenzo yasabye Tshisekedi ko yaganira, ndetse akemera kumva ibyo M23 irimo kumusaba, ariko Tshisekedi nawe ngo yararahiye arirenga avuga ko azarinda apfa ataganiriye na M23. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko Lorenzo rwose yagiriye inama ya kigabo Tshisekedi akamubwira ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23, kandi umugambi wiwe w'ibisazi wo gutera igihugu cy'u Rwanda akawureka. Tshisekedi rero ibingibi ntabwo abikozwa. Tshisekedi arimo gukora ibishoboka byose ngo akusanye abaterankunga irya nino ku isi. Arimo gusaba ibihugu byose kumufasha bikamuha abasirikare, maze ngo akarwana na M23, yayirangiza agahangana n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko aricyo gifasha izi nyeshyamba zirimo guhondagura FARDC mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi yabuza yacira n'ayamira aho bukera iyi ntambara irimo kubera muri Kongo iraza kumusaza.
Tshisekedi amaze iminsi azenguruka isi yose avuga yuko arimo gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse akavuga yuko amahanga natagira icyo akora abakongomani ibibazo bazabyikemurira. Abarimo kugenda atera ubwoba avuga yuko Kongo ishaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga yuko nibatagira icyo bakora ngo bahane igihugu cy'u Rwanda nta kabuza Kongo igiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru aravuga yuko Tshisekedi arimo gukomanga irya nino, yageze muri Chad, yageze muri Angola, yageze muri za Zimbabwe, yageze muri Zambia. Hano hose arimo gusaba ko bamuha abasirikare maze ngo bagafatanya kurwanya igihugu cy'u Rwanda, yagiriza ko aricyo kirimo kurwana muri Kongo. Icyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi akomeje gukorana na za FDLR, ndetse Tshisekedi akomeje gukorana na Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Bafite imigambi yo kuzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda nk'uko amakuru abyemeza. Amakuru avuga yuko abasirikare ba Kongo bazajya mu Burundi, ndetse bamwe bamaze kugerayo barimo kuronka imyimenyerezo mu kibira, barimo gukorana n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Abangaba rero ngo bafite imigambi yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu Burundi. Amakuru yandi yavugaga yuko FARDC ndetse n'imbonerakure ngo bazaturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kamanyora maze bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Gusa aka gace ka Kamanyora FARDC yamaze kugatakaza kuko karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ubu rero amakuru aravuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo gusaba Afurika y'Epfo ndetse kigasaba za Chad ko bakomeza kohereza abasirikare maze ngo bakazafasha Tshisekedi kurwanya igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo u Burundi nibwo buzakoreshwa nka bazariyeri yo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Burundi ngo niho hazaba hari ibirindiro bikomeye cyane, ndetse ngo bazakoresha ibibuga by'indege byo mu gihugu cy'u Burundi bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amakuru atangazwa n'amasoko yacu muri FARDC ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano yo aremeza yuko M23 yageze neza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Tshisekedi ibintu byamucanze, ndetse arimo kubibona neza ko intara nyinshi zigiye kugwa mu minwe y'inyeshyamba. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko bigarurira ibice byinshi. Tshisekedi n'abafatanyabikorwa biwe barimo gutakaza urugamba. Tshisekedi arimo gukomanga irya nino ngo arebe ko bamuha abasirikare, nyamara n'abaje muri Kongo ntacyo babashije kugeraho. Ingabo za SADC ubungubu zabaye nka bihehe mu mujyi wa Goma. SADC yamaze kugoterwa mu mujyi wa Goma. SADC ni imfungwa za M23 bafungiye mu bigo bya Mubambiro ndetse no ku kibuga cy'indege cya Goma. Nta mbunda bafite, nta kintu bashobora gukora, ntibashobora kwinyagambura. Ubungubu ni imfungwa z'intambara zirimo gucungerwa na M23. Abasirikare b'u Burundi nabo bari baraje gufasha Tshisekedi, ntacyo babashije kugeraho kuko barimo kwisubirira iwabo mu Burundi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo, abo muri Tanzania, abo muri Malawi, aba bose ntacyo babashije kugeraho. Ariko Tshisekedi aracyabona neza ko ngo Angola iramutse imwoherereje abasirikare, Chad nayo ikohereza ndetse na Tanzania ikohereza abandi, ngo byanga bikunda batsinda M23. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga ko M23 nayo irimo kwiyongera mu bwinshi ndetse no mu bikoresho. Ubungubu amakuru aravuga yuko abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kurenga 50,000. Bafite intwaro zikomeye ndetse n'imodoka z'intambara bagiye bambura igisirikare cya Kongo. Ibimenyesha amakuru mpuzamakungu biravuga ko M23 aricyo gisirikare cya kinyeshyamba kibayeho muri iki kinyejana mu bihugu bya Afurika, kandi kikaba gikomeye cyane.
Ibimenyesha amakuru mpuzamakungu biravuga ko inyeshyamba zikomeye ari ubwa mbere zigaragaye mu buseruko bwa Afurika. Izi nyeshyamba ngo zifite indege z'intambara, izi nyeshyamba zifite za drone, izi nyeshyamba zifite ibitwaro bihanura indege ndetse n'ibikontorora ikirere. Ibimenyesha amakuru rero bikavuga ko M23 ishobora kuzandikwa mu mateka nk'umutwe wa kinyeshyamba ukomeye muri Afurika, ndetse M23 ikaba yarahangaye ingabo z'ibihugu byinshi ikazikubita ikazikinagiza ku rubuga rw'imirwano. Amarira n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri habaye igikorwa gikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza habaye igikorwa cyo gushyingura abasirikare 96 baguye muri Kongo. Ndasubiramwo, abasirikare 96 b'igihugu cy'u Burundi baguye muri Kongo bashyinguwe uyu munsi ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda muri Bubanza. Amakuru yizewe aravuga ko muri bano basirikare bashyinguwe mu gace ka Mpanda harimo Majoro Gakara w'igisirikare cy'u Burundi waguye mu micungararo y'igisagara cya Kavumu. Majoro Gakara yararongoye abakomando b'igisirikare cy'u Burundi bari bacungereye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikiziga cya Majoro Gakara cyageze i Bujumbura ku igenekerezo rya 16 nk'uko amakuru yizewe tuvana mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Majoro Gakara rero yamaze gushyingurwa mu gace ka Mpanda, ashyingurwa hamwe n'abandi basirikare 95 bose baguye ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Umumenyesha amakuru wacu Ildefonse Habyarimana yakurikiranye iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Ildefonse Habyarimana aravuga ko nta munyagihugu w'umusivile yigeze arekurirwa kwegera itongo ry'abapfuye. Abasirikare b'u Burundi nibo bakoze igikorwa cyo guhamba bagenzi babo baguye muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bari kumwe n'abapadiri bagera kuri 3 bivugwa ko aribo basomye ijambo ry'Imana ndetse bagahesha umugisha abitabye Imana. Amakuru aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuvuga neza ko atamunyagihugu n'umwe yemerewe kwegera itongo ry'abapfuye mu gihe hari ibikorwa byo guhamba abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo. Hari amakuru yemeza ko abasivile bari bamaze kwegera neza itongo ry'abapfuye, ariko igisirikare cy'u Burundi kikaba cyabakumiriye kikabigizayo. Hari umukenyezi yagaragaye ariko arakorora amosozi avuga yuko umugabo wiwe yaguye muri Kongo. Uyu mukenyezi yabwiye umumenyesha amakuru wacu Ildefonse Habyarimana ko yaraje kureba ko byibuze yabona ikiziga cy'umugabo wiwe, ariko ngo abasirikare b'u Burundi bakaba bamutangiriye bakamubuza kwegera itongo ry'abapfuye. Nta musivile yemerewe kureba ibiziga by'abapfuye, ndetse amasanduku yarafunze neza cyane yagiye aterurwa n'abasirikare bakayashyira mu byobo byari byacukuwe. Muri iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi nta musirikare mukuru yigeze ahagaragara. Hagaragaye umwe mu bakozi basanzwe, abakozi batoya cyane rwose bo ku rwego rw'aba ofisiye basanzwe bakorera mu bushikiranganji bujejwe ukwivuna abanzi. Ni umusirikare bivugwa yuko afite ipeta rya majoro ndetse nta n'ijambo yigeze ashikiriza abari baje gushyingura abandi basirikare baguye muri Kongo. Uyu musirikare akora mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi bivugwa yuko akora imirimo isanzwe ndetse nta nubwo yari yambaye gisirikare, yari yambaye gisivile, ariko amakuru twamenye nuko afite ipeta rya majoro, ngo ni ofisiye akorera mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi. Amakuru atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bumaze gushyingura abasirikare barenga 600 mu itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda.
Hari amakuru yemeza ko irindi tongo riherereye muri Mabayi ryagiye naryo rikingurwamo abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu abamaze gukingurwa biravugwa ko bageze ku 800. Abaguye muri Kongo biravugwa ko barenga 1,400. Ibindi biziga ntabwo byigeze bitahukanwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu mu gisirikare yabibwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana. Muri iki gikorwa cyo guhamba abasirikare b'u Burundi cyabereye ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda, habaye ikintu kidasanzwe. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bariko barakorora amosozi. Abasirikare b'u Burundi mu buryo budasanzwe bagaragaye bariko barihanagura, ndetse bamwe bagaragaye bariko baraboroga bavuga yuko ibiriko birabera mu Burundi ari akamaramaza. Hari igikundi cy'abasirikare bakoroye amosozi, maze igikorwa cyo guhamba kiba gihagazeho iminota igera kuri 15. Byagaragaraga ko ari amarira ndetse n'agahinda ku maso y'abasirikare. Imiborogo yari yose ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi hari umujinya mwinshi cyane mu basirikare. Abasirikare barakariye cyane uburongozi bw'igisirikare. Abasirikare bavuga yuko bagiye kwita kuri songoye muri Kongo kandi nta nyungu bifitiye igihugu cy'u Burundi. Hari injyane zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, aho abarongoye igisirikare batarimo kumvikana na General Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga yuko General Prime Niyongabo yamaze guhamagaza abasirikare bose bari muri Kongo ngo bagaruke mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Gusa General Neva wewe yari yababwiye ko bagomba kurwana. Hari amakuru avuga yuko General Posye Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo akirimo kugaragara mu gace ka Uvira, ndetse ko asigaranye n'abasirikare 1000 gusa, abandi bamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abasirikare bashobora kugumuka ndetse bakaba bategura umugambi wo gutembagaza intwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Mu mirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye. Ikibabaje nuko ibiziga byabo byose bitatahukanwe mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango yabo ntabwo yigeze ibimenyeshwa. Imiryango ifite ababo bapfuye bakagwa muri Kongo ntabwo yigeze yemererwa kujya kubashyingura ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Ubutegetsi bwa CNDD FDD bwabigize ikinyegero. Abashyinguwe nabo bashyinguwe mu kinyegero, ndetse nta nubwo ubutegetsi bwa Gitega bwigeze butangaza amazina y'abasirikare bapfuye. Imiryango y'abafite ababo muri Kongo iriko iraboroga, ndetse amakuru aravuga yuko byakuruye urwango rukomeye cyane ku ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Abarwanyi ba M23 bageze mu marembo y'umujyi wa Uvira. Uyu munsi mu gatondo k'igenekerezo rya 19, abarwanyi ba M23 benshi cyane bari mu modoka za gisirikare ndetse bafite intwaro zikomeye bagaragaye ku ntera y'ibirometero 10 gusa berekeza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 mu gatondo k'igenekerezo rya 19 bagaragaye mu gace kegereye neza umujyi wa Uvira. Bagaragaye mu birometero 10 gusa bafite intwaro zikomeye cyane ndetse bari mu miduga ya gisirikare. Igisirikare cya Kongo cyamaze guhunga umujyi wa Uvira. Abategetsi muri Uvira bamaze gufungura amagereza yose. Imfungwa zose zari zifungiye muri za prison mu mujyi wa Uvira zamaze gufungurwa, zasubiye iwabo mu ngo. Amakuru aremeza ko abategetsi bamaze kubona ko M23 irimo gusatira neza uyu mujyi wa Uvira, bakaba bahisemo gufungura za gereza zose muri kariya gace. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Uvira ndetse n'amavideo arimo gutangazwa n'abamenyesha makuru bo muri Kongo arerekana abaturage benshi barimo kuva muri za prison mu mujyi wa Uvira. Abasirikare ba Kongo nabo bari barafunzwe baregwa ko bataye urugamba, nabo bamaze gufungurwa. Hari abasirikare barenga 600 bari bafungiye mu mujyi wa Uvira baregwa ko bahunze ubwo M23 yari igabye ibitero mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bice bya Minova.
aba nabo bamaze gufungurwa nk'uko amakuru arimo kubyemeza. Mu gihe rero abasirikare ba M23 barimo gusatira umujyi wa Uvira, inkuru ikomeye cyane irimo guturuka mu gace ka Uvira nuko abasirikare b'u Burundi barenga 15,000 bari barungitswe muri kariya gace, nabo rwose bamaze kuvuga yuko badashobora kurwana na M23. Abarundi batangiye gusubira iwabo. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 19, amakamyo menshi cyane ya gisirikare atwaye abasirikare b'u Burundi yongeye kugaragara ku mupaka wa Gatumba arimo gusubira mu Burundi. Ni nyuma y'aho ku igenekerezo rya 17 ndetse na 18 General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yari yarungitse abasirikare benshi muri Uvira avuga yuko bagomba guhagarika M23. Aba basirikare bari barongowe na General Posiyeri Hakizimana batazira mingi. Amakuru aremeza yuko abasirikare bamaze kugumuka ndetse bakavuga yuko badashobora gukomeza kwita kuri songoye muri Kongo. Amakuru yizewe navanye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare bagumukanye General Mingi bamubwiye yuko badashobora kurwana, ndetse ngo niba ashaka kurwana najya imbere arwane wenyine, ngo ntago bashobora guta imiryango yabo mu Burundi ngo baze gupfira muri Kongo. Amakuru aremeza ko amakamyo atwaye abasirikare b'u Burundi yatangiye gusubira inyuma kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya 19. Abanyagihugu batuye mu gace ka Gatumba biboneye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi arimo kuva muri Kongo. Amakuru aremeza yuko General Mingi akiri mu gace ka Uvira ndetse ko asigaranye n'abasirikare batarenga 1,000 gusa. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 19, amakuru yizewe aremeza ko General Mingi arongoye aba basirikare b'u Burundi muri Kongo yahamagaye umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo akamubwira ko abasirikare banze kurwana. General Prime Niyongabo yatanze itegeko ko abasirikare bose b'u Burundi bagomba kuva muri Kongo. Nyamara yandi makuru akavuga yuko General Evaristo Ndayishimiye nawe yahamagaye General Mingi akamuha amategeko yuko abarundi bagomba kurwana umuhenerezo, ndetse ngo bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Hari ukutumvikana gukomeye cyane rero hagati y'ibihangange mu gihugu cy'u Burundi. General Neva arimo gutanga amategeko yo kurwana. General Prime Niyongabo akavuga yuko abasirikare bakwiye gusubira mu Burundi. Ibingibi rero byateje injyane mu butegetsi bwa Gitega, ndetse amakuru aravuga yuko abajenerali barakariye cyane General Evaristo Ndayishimiye, bigaragara yuko adashaka kuva ku izima ngo yemere ko abasirikare b'u Burundi bataha mu gihugu cyabo. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko General Neva yategetse ko abarundi bagomba kurwana umuhenerezo. Nyamara inzobere mu bya gisirikare zabwiye General Neva ko abarundi badashobora gukomeza kurwana iyi ntambara, ndetse ko byakwegera igihugu cy'u Burundi akarambaraye. Kugeza ubu rero General Mingi aracyari mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aremeza ko M23 irimo kumusatira. Abarwanyi ba General Makenga bari ku muvuduko berekeza mu gace ka Uvira. Nyuma y'aho M23 yigaruriye ibice bikomeye cyane, igafata umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, hagafatwa za Kamanyora, ndetse Uvira nayo ikaba igiye gukurikiraho, ubutegetsi bwa Kongo bwasohoye amatangazo akomeye. Ubutegetsi bwa Kongo bwategetse ba guverineri, abarongoye za komine ndetse n'abandi bategetsi bose muri Kongo ko nta mutegetsi ugomba guhunga agace ayobora. Ibingibi byatangajwe muri Telegram yohererejwe abategetsi bose muri Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buravuga ko ba guverineri, abarongoye za komine ndetse n'abakomiseri mu bice bitandukanye batagomba guhunga uduce barimo. Ibingibi kandi ngo bigomba gukorwa no ku basirikare n'abapolisi, ngo ntago bagomba guhunga, bagomba kuguma mu bice barimo bakarwana n'inyeshyamba. Ibingibi rero birimo gutangazwa mu gihe guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi.
Aya makuru kandi arimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo aje mu gihe M23 irimo kwigarurira ibice byinshi igasanga abategetsi bahunze. Abihweza ibya politike baravuga ko ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo ari ibintu bidashoboka, ngo keretse niba ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo gushaka ko abategetsi bakoreraga Tshisekedi bakorana na M23. Ibingibi ngo byaba ari nko kubahamagarira kwiyunga kuri M23. Mu bice byose abarwanyi ba M23 bigaruriye, abategetsi ba Kinshasa barahunze. Ubu rero ubutegetsi bwa Kongo burabategeka ko batagomba guhunga, ariko abihweza ivya politike bakavuga yuko izi ngizi zaba ari inyungu za M23 kuko yabafata maze bagakomeza gukorana nayo. Amakuru yizewe rero aravuga ko ibintu byadogereye mu gace ka Uvira. M23 irimo gutera intambwe za nyuma, ndetse birimo kwibonekeza ko umujyi wa Uvira nyuma yaho M23 ifashe Bukavu igafata Kamanyora, ubungubu umujyi wa Uvira nawo bagiye kuwucakira. Hari ubwoba bwinshi ko abasirikare ba FARDC bahungiye muri Karemi nabo rwose bazongera guhunga, kuko amakuru aravuga ko M23 nimara gufata agace ka Uvira nta kabuza irakomeza yerekeza muri Tanganyika, aho bagomba gufata umujyi wa Karemi. Mu gihe rero M23 irimo gusatira Uvira, ndabamenyesha ko muri teritwari ya Rubero naho imirwano irimo kubica bigacika. Abarwanyi ba M23 barimo kurwana basatira santere ya Rubero, ndetse hari amakuru avuga yuko abakomando bakomeye ba Generali Makenga barimo kurwana bashaka gusatira umujyi wa Butembo. Abanande bo muri Butembo baravuga ko imirwano irimo kubasatira. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa aravuga yuko imirwano irimo gusatira kariya gace. Amakuru yizewe aremeza yuko M23 yashyizeyo abasirikare benshi, ndetse abasirikare barenga 10,000 bari barimo kurwanira FARDC, ariko bagafatwa na M23 nabo bamaze kugera ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace, aho noneho barimo guhangana na FARDC bari ku ruhande rwa M23. Imirwano irimo kubica bigacika kandi biragaragara yuko irimo gusatira umujyi wa Butembo. Ahubwo igikenewe abanyagihugu bose, abantu bagejwe abanyagihugu, abanyonyombakomi, abadekariti, nibategura abanyagihugu bose bagura imipanga bayikarishe neza, bagura amacumu bayasongore neza, kuko ntaho tuziruka tujya. Bakeneye Burundi, bakeneye Tanzania, Kongo yoyo murabona bahejeje kuyifata. No kuvuga ntaho tuziruka tujya. Ntituzoja mu Rwanda, nibo bari kubatwirukako. Ntituzoja Uganda, nibo bari kubatwirukako. Ntituzoja Kenya, nibo bari kubatwirukako. Gura imipanga, amacumu, mukarisha imipanga, twirarire. Nk'ufashwe ahubwo baba bakwiye guca bamukatiraho nyene, bigaca bijya kuri rezo sosiyo bakabibona nyene yuko bitoroshe. Yego bitoroshe. Jewe mukori nk'uwo nofata, ntabyo kuvuga ngo ubutungane ngo ibiki, bica ndamutunganiriza ubwo nyene. Niko bimeze. Bitabaye uko burya kaba kabaye. Kuko twebwe nta kwiruka nk'abakongomani vrema. Ibintu byadogereye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramo ngo ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kigiye kugira ubwicanyi bukomeye cyane muri uyu mwaka w'2025. Amakuru yose arimo kutugeraho aremeza ko Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD FDD barimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi.
nk'uko murimo kubyiyumvira namwe murumva ko abanyagihugu batangiye gutegurwa ko bagomba gukora ubwicanyi. Amakuru arimo kutugeraho avuye irya nino ku misozi, ku bucimbiri, ku mitumba ndetse n'amakomine aremeza ko imbonerakure zamaze guharura abatutsi batuye kuri buri musozi, kuri buri gacimbiri ndetse na buri mutumba. Imbonerakure zarakoze rosansoma ndetse amakuru akavuga yuko imbonerakure kuva ku igenekerezo rya 15 uku kwezi zahawe inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Hari amakontineri yuzuye imihoro yageze mu gihugu cy'u Burundi azanywe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru aremeza ko imbonerakure zo muri Cibitoke, muri Rumonge, muri Muramvya, muri Muyinga ndetse na Kirundo zahawe imihoro kuva ku igenekerezo rya 16. Amakuru yizewe ava mu masoko yacu mu bene gihugu bo mu ntara ya Kirundo aremeza ko ku igenekerezo rya 17 abarongoye imbonerakure muri komine za Bugabira, muri komine Busoni, muri komine Bwambarangwe ndetse na komine Gitobe batanze imihoro ndetse n'inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bakabiha imbonerakure bazibwira ko zigomba kwicungerera umutekano ndetse ngo zigahangana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga ko abarongoye imbonerakure muri komine Bugabira bo rwose batoboye bakavuga yuko umwanzi w'u Burundi ngo ari igihugu cy'u Rwanda kandi ko ngo kirimo gukorana n'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. CNDD FDD yatangiye kubiba urwango rw'amoko mu gihugu cy'u Burundi. CNDD FDD ivuga ko abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwayo ndetse ngo abatutsi barashaka kwigarurira ubuseruko bwa Afurika. CNDD FDD rero irimo gutegura ihonyabwoko ndetse abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Burundi barimo kugirirwa nabi bagirizwa ko ari intasi z'abanyarwanda ndetse abanyamurenge bava muri Kongo nabo barimo gutabwa mu mvuto. Amakuru twamenye nuko abarenga 45 bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi bikorwa by'ubutegetsi bwa Gitega byo gutanga inkoho mu banyagihugu, ibikorwa byo gutanga imihoro ndetse n'ibindi bikoresho gakondo hagamijwe kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi biragaragaza umugambi wa General Evariste Ndayishimiye, umugambi mubisha wo gukora ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mwabyiyumviye abarundi batangiye neza kwitegura ubwicanyi. Barundi kazi muragabe. General Evariste Ndayishimiye arimo arabashora mu bintu bibi cyane. General Ndayishimiye ariko arabahenda. General Ndayishimiye arimo arabashora mu bwicanyi kandi nta nyungu na nkeya mu bifitemo. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Imihari 3 yitwaje ibirwanisho yamaze gutangaza ko yamaze kwihuza kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi mihari harimo uwitwa FRB Abarundi. Iyi mihari iravuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega ndetse ko intwaro ya CNDD FDD ari intwaro y'igikenye. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD burimo guta igihugu cy'u Burundi mu manga. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo burimo gukorana n'intera hamwe za FDLR mu buseruko bwa Kongo. Iyi mihari irimo FRB Abarundi iravuga ko ije gucungura bene gihugu b'u Burundi. Irabahenda rwose muragabe barundi kazi. FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose ni inzego z'iperereza z'igihugu cy'u Burundi zamaze kuyishinga. Amatohoza yose twakoze aremeza ko umuhari wa FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose irimo kuvuga ko ije gucungura Abarundi ni imihari yashinzwe n'inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe ndetse n'amatohoza twakoze kuri iyi ngingo aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwashinze iyi mihari yitwaje ibirwanisho irimo kuvuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 umuhari wa FRB Abarundi nibwo wavutse nyuma gato yaho Red Tabara yari irimo kubica bigacika mu gihugu cy'u Burundi.
Murabyibuka ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2019 aribwo bwa mbere umuhari wa FRB abarundi wigambye ko wagabye ibitero mu gace ka Mabayi muri Cibitoke. Icyo gihe FRB abarundi yavugaga ko yishe abasirikare barenga 100 b'igihugu cy'u Burundi. Nyamara iki gitero bivugwa ko Red Tabara ariyo yari yakigabye, ndetse Red Tabara mu minsi yakurikiyeho yagiye igaba ibindi bitero byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero yo kubona yuko Red Tabara imereye nabi ubutegetsi bwa Gitega, CNDD FDD yashinze umuhari wa FRB abarundi kugira ngo uzajye ugaba ibitero maze bate mu mvuto abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, babagiriza ko aribo bagabye ibi bitero mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega baratawe mu mvuto, benshi barishwe ndetse abandi baborejwe akagufa. Uyu muhari wa FRB abarundi uheruka kumvikana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Nyuma yaho ntago twamenye irengero ryawo, waragiye urasinzira. Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga intambara, ndetse abategetsi bakomeye bakaba bavuga yuko intambara igiye gutera mu Burundi. Bongeye kubyutsa iyi mihari ya FRB abarundi ndetse n'iyindi mihari ya baringa bamaze gushinga kugira ngo bayikoreshe mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Iyi mihari ya FRB abarundi ni igikoresho cya CNDD FDD ndetse n'intwaro ya General Evaristo Ndayishimiye. Mu matohoza twakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 twaje kumenya yuko inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi arizo zashinze umuhari wa FRB abarundi. Generali Gervas Ndirakobuca ubungubu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 afatikanije n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi nibo bashinze umuhari wa FRB abarundi. Ubungubu Generali Gervas Ndirakobuca ni umushikiranganje wa mbere, ariko yaragiye akurikirana cyane iby'uyu muhari wa FRB abarundi. Amakuru akavuga yuko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe yatanze ibikoresho byose, ndetse akanatanga umugambi w'ukungene aba barwanyi ba FRB abarundi bakwinyegeza irya nino mu gihugu cy'u Burundi, maze bakagenda bagaba udutero hagamijwe guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, babagiriza ko aribo bangije umutekano mu Burundi. Murabyibuka iby'amagrenade yatewe muri za Bujumbura, murabyibuka ibitero byabaye muri za Muramvya ndetse na za Rumonge. Ibi byose byakozwe n'aba agent b'inzego z'iperereza z'u Burundi, byakozwe na FRB abarundi, ndetse byatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD batabwa mu mvuto, benshi baricwa. Muri iyi minsi rero ibintu byongeye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'iperereza zirimo gufata abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge zikabata mu mvuto, ndetse bamwe bakaborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23, abandi ngo ni intasi z'igihugu cy'u Rwanda. General Evaristo Ndayishimiye yavuze yuko Uburundi burimo kwitegura intambara ikomeye, kandi ko umwanzi w'u Burundi ashobora kugaba ibitero umunota ku wundi ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yizewe rero aravuga yuko inzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi arizo zasohoye amatangazo zivuga yuko imihari ya FRB abarundi ndetse na ziriya baringa zigera kuri 2 ngo bamaze kwihuza kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Barabahenda rwose, ntabwo FRB abarundi ari umuhari urwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. FRB abarundi ndetse na biriya bicupuri bamaze gushinga byose bikorera inzego z'ubutasi bwa CNDD FDD. Amakuru aremeza neza ko General Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi ariwe yashinze iriya migwi ibiri akayihuza na FRB abarundi.
Generali Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi yaragiye avugwa mu mabi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu ni nawe winyegeje inyuma y'iyi mihari bivugwa ko irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni inzego z'iperereza zayishinze. Ubu ngubu rero mu gihugu cy'u Burundi mugiye gutangira kubona ibitero muri za Bujumbura, mugiye kumva amagrenade barimo kuyatera irya nino mu gihugu. Ibingibi bizatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi batabwa mu mvuto, ndetse amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD buzabigereka ku bwoko bw'abatutsi mu Burundi, ndetse imbonerakure zikazatangira kwivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Mu makuru twatohoje neza twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane. Imbonerakure irya nino mu gihugu zamaze guharura inyubako z'abatutsi. Imbonerakure ku mitumba ndetse no ku bucimbiri zamaze gukora rosansoma y'abatutsi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero birerekana umugambi mubi cyane w'ubutegetsi bwa CNDD FDD wo gukora ubwicanyi bukorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru twamenye nuko Generali Majoro Ildefonse Habarurema, Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo barimo gutegura imigambi mibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura ubwicanyi bakoresheje imbonerakure ndetse n'izi baringa bise ngo ni imihari irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu ngaha mu Burundi, muragabe. CNDD FDD irimo gutegura ubwicanyi. Ntibabahende ngo havutse imihari irwanya ubutegetsi. Ntabwo ari imihari irwanya ubutegetsi, ahubwo n'ibikoresho bya CNDD FDD bashaka gukoresha mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo, ndetse no gukora ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi.